mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muherereye aho muriko muradukurikiranira mwese abari muri Amerika abari muri Australia abari muri Afrika yose Aziya wese turi kumwe rya jambo nyene Imana ibahezagire turashimira Imana kuko twamaze kugera ahantu twibaza yuko ivy'uburimyi babitahura cyane gose ivy'uburimyi babitahura kuko tuko turagerageza kuraba turabona imiceri iranikiye hanyuma kandi hari n'ibigazi vyinshi hari kandi novuga namaze kubona izine menshi asanzwe ahingura amasabune bakoresheje imise bisigura yuko nitwo babwira Kibonobono barashobora kuvyumva cyane bakabitahura ndagusinze rero turi hehe nehe turi mu ntara nziza cyane intara ya Makamba neza na neza muri komine ya Nyanzarake twaje dufise abantu benshi baje badukurikiye baje kumviriza umugambi mwiza cyane umugambi udasanzwe umugambi wo kurima igitegwa cy'ikibonobono wa mugambi nyene wa mugambi wawe turi kuri Kibonobono media wowe utarakurikira ino TV waracerewe cyane kumenya ibiriko biraranguka muri Kibonobono oyo uyu munsi rero ni umunsi wacu twahageze Imana yabikoze dufise abanywanyi benshi baje badukurikiye baje kumviriza umugambi wacu turi hano rero uze kugumana natwe kuri televiziyo yacu dushobore kukumenyesha ingene vyifashe dushobore kubasigurira neza ibijanye n'umugambi turiko turakora kaze rero ubane nanje nkurikirane inyigisho wewe utarariha 12 karibu cyane winjire mu mugambi wawe duheze rero tubereke ibirori insiguro tugiye gusigurira hano abantu ni benshi cyane kandi turizera neza yuko bigiye kugenda neza aha Inyanzarake hirya hariya ndabona Kibonobono karibu cyane ugumane nanje murakoze nkuko bisanzwe turi kuri Kibonobono media CEO aho yari yagendeye mu ntara nziza cyane ya Makamba komine Nyanzarake tugera tumubaze mu bibazo bimwe uko byagiye biragenda uko abanywanyi bitabiriye umugambi wo kwinjira muri koperative uko byagenze twari twaje no kuguruza biro nshasha hano mu ntara nziza cyane ya Makamba kazi mutubwire uko mwasanze bimeze ego murakoze cyane ariko katubanza ko mbere twitondore abatubonye irya mbere ariko nibaza ko ari wewe wotangura babwire uko witwa hama nanje meze ndababwire je nitwa Irakoze Marie Claire sanzwe ndi umunywanyi umwe mu bari muri Kibonobono media Kibonobono oil okay nanje ni David Tuyisabe ahagarariye umuryango w'abarimyi b'Kibonobono mu Burundi Kibonobono oil bakaba bakunda kunyita Kibonobono hanyuma Claire yarahejije kumbaza ati uko abantu bitabiriye umugambi by'ukuri twashitse hano mu ntara ya Makamba komine Nyanzarake twanezerejwe nuko twabisanze uretse ko twashitseho duteba kubera ko ibarabara rimeze nabi buke ariko turashimira leta nukuri bariko bararikora kandi turabona yuko turavye uko bariko barabikora ejo rizoba ririmo mu mabarabara meza igihugu dufise rero turakeje uwo wese yitanze ariko aragira icyo akoze kugira ngo rirya barabara rikogwe duhereye kuri leta cyo kimwe no ku bandi bose hanyuma rero dushitse hano Nyanzarake twasanze by'ukuri abantu benshi cyane bahari twasanze babiteguye neza eka by'ukuri abantu bari benshi kandi muri abo benshi byagaragara yuko ari abanywanyi bari basanzwe bazi uwo mugambi bari basanzwe bawuzi twagushimangira gusa bamwe ego aha rero mbere tugire ko tubwira imvukira z'Imakamba barashobora kutubaza ati kubera ko mwashize biro Inyanzarake Nyanzarake twashizeho biro kubera ko twabonye ni baritabiriye gose uyu mugambi bataranatubona yego cyane baritabiriye gose uyu mugambi bataranatubona
barasensibilije bo nyene ubwabo baca baza ari benshi abonye ari abanyamwete cane rero ca tuvuga ati n'ubundi reka duhe abanyamakamba amahirwe kumbure ego ni muri iyo ntumbero rero yo kwashira biho twashitse hano nukuri batwakiriye neza yego abantu baho bameze neza n'abantu ubona ko bumva imigambi cyane mama bakabishira no mu ngiro ego mbere hano twitabiriwe cyane cyane n'abantu bakuze ego ubona ko bamaze gutahura neza ivyari vyo ivy'iterambere ego gusa abo tutabonye no gwaruka ntigwitabiriye by'ukuri mugabo antuka hamaze kuzamwo abavyeyi tukabona ko babitahuye bimeze neza baraja no kubitahuza abana babo ku buryo bisumba ko hari gutahura kwanza umwana amaje kubitahuza umuvyeyi ko usanga imyaka itangana abavyeyi usanga imyaka imaze kugera haruguru gatoya uriko uramusigura ibintu uri umwana we kumbura ashobora no kugusuzugura ntatahure neza umugambi mugabo bitahuye umuvyeyi birafasha cane gusumba ko vyotahura umujene kumbure bo jene baza ko ego ico bivuze nico kandi nka Nyanzarake ibintu nk'ibi bategezwa kuvyumva cane kuko Claire nimba waravye hano baratahura uburimyi bw'ikigazi iki kigazi kibamariye cane gose rero uriko urabasigurira nimba bashobora kunguka biciye mu kurima ikigazi biroroshe cyane gose ngene batahura ko bashobora kunguka biciye mu kurima Kibonobono yego rero nivyo kako turabasigurira aba bo baca bavyumva cyane gose bitahuye nabibonye uzi ko ahantu ngaha hari amazine menshi cyane basanzwe bakora ivyo vy'amavuta y'imisi yego naha twicaye aho inyuma hariho izina zitari nke rero hano barabitahura kandi noneho urumva n'ubundi wese ikigazi Claire ukirimye gitangura kuguha inyungu mu myaka ine yego mu gihe Ikibonobono kirimye nk'aho Nyanzarake harashushe hano no ku mezi 4 urashobora gutangura kubona umusaruro mva muri ico gihe biroroshe cane gose biroroshe cane rero kandi ikintu ushobora kwimbura mu mezi 4 n'ikintu ushobora kwimbura mu myaka ine biratandukanye cyane encore ikigazi ntushobora kukirima ngo ushiremo ibiharage ntushobora kukirima canke urumva ntushobora kukirima ngo ushiremo ibindi bintu kirima conyene mugabo avantage y'Ikibonobono nuko ushobora kukirimana n'ibindi biterwa bikabana ahubwo bikanagikingira yego cyane ejo je twari kumwe na Gatabazi arambwira ati ega jewe sinari naremye Ikibonobono kujya mwebwe mwabigize we yari yakirimye kugira gikingire imirima yego ikindi kintu ngaha bashobora gutahura nimba babona yuko umuntu yaremye ikigazi babitahura ingene ashobora gutera imbere biciye mu kigazi mu gihe bambwiye ko 1 litiro imwe y'amavuta y'ikigazi ngaha bambwiye yuko agugwa ibihumbi 7 litiro rimwe ry'amamesa hanyuma litiro rimwe ry'amavuta y'imisi nabajije bariko bararigurisha ibihumbi 9 wumva ari cyo kimwe n'ilitiro rimwe ry'amavuta y'Ikibonobono oya si cyo kimwe rigugwa ibihumbi 240 si cyo kimwe kandi no kwera ntivyerera mu gihe kimwe tuvuga ngo ori Ikibonobono araronka umusaruro byihuse gusumba uwateye ikigazi twebwe rero je nibaza yuko nk'abantu b'Inyanzarake reka n'abanyamakamba bose mbere hajya ushize ko n'abanyarumonge mbere naje n'abandi bantu bari bakwiye kuvyumva gose ibi bari abanyarumonge abo muri Bujumbura iyi bitarirara cyo kimwe n'abanyaruyigi kuko abo bantu bobo vy'ukuri ikigazi barazi akamaro kaco rero ushobora gutahura akamaro k'ikigazi biroroshe cane gose ko utahura n'akamaro k'ikibonobono vyihuse murakoze cyane nizere yuko uko biri kose n'abatabitahuye bagiye bafise utungonongono bigiye kugenda neza kugira ngo babitahure bishirije kuko twaberetse naho biho iri ndazi neza ko bamwe baduhaye imihango ko bagiye kuhashika byihuse badushoreye n'amavuta gusa rero umuntu yambwiye ngo
ngo ko dusanzwe dukora amavuta y'ikigazi ngo niwe ngo tubashoreye imbuto ngo ntitwokwikorera amavuta nakimwishuye ico ariko shatse ko kugira ngo n'abandi banywanyi canke se n'abandi baza kudukurikirana bashobore kumva inyishu itomoye. Jeneza yuko ivyo ko bodushorera imbuto z'ikibonobono kugira ngo baje kwihungurira amavuta ngo byoroshe bace bayashira. Nanje nabimubajije ivyo. Oya abantu nibaze dukorere hamwe nukuri kandi nona iki kintu tuko turagerageza ko turabikora tura abantu tukiri bato ko turabwira abantu nibakorere hamwe nibakora ibishoboka byose baze dushire ingufu hamwe hano mbareje guhanura abantu ndababuza ati nimureke kwihutira kuja kurima ikibonobono ahubwo banze mwihutire kuja hamwe yego tubanza tuje hamwe kuko ushobora kwihutira kuja kubirima ugasanga ikibonobono ntikiba neza aho hantu ugiye kurima muri ico gihe ucuhomba neza cyane cuhomba kuko kumwe nago baca hafi cyane hafi yawe za nyungu wari witeze wa mwimbu wari witeze uzowuronka ari muke ariko mu gihe uje kuri ufatakanije n'abandi nubwo bagomba bakabirima aho hadashoboka uzoca usanga uhomvye make iki rero ni ikintu kuba twarabonye yuko kiba hose ni vyiza ariko kurindira naho ibiharuro navyo ni vyiza kandi si kera nk'ubu rega mu kw'icenda hazogera ku mutasuro twamaze kubona ingene umwimbu ukibonobono wifashe ukuragenda ko narabonye abantu barimye ubwa mbere hari ingozi batanguye vuba barasoroma uruko kwa kane kandi kwa twabivuze menga ngo ni bubanza sinzi muri bubanza hariho muri bubanza umwe inejo twari kumwe yarambwiye ko byatanguye kwera hanyuma hariho rero n'umuntu w'ingozi kandi ntiyari yaguze ibyinshi yari yabigize nko kugeza kandi ivyo ndavyemera ko ushobora kubanza kugeza ukabona ibintu n'ivyo n'ivyo muri make jewe abarundi turakunda kubona twiboneye nka Toma ariko ibi vy'ikibonobono rega biribonekeza bagiye kugeza urumva acakura nk'umusaruro acasigara araregreta kumbure yicuza impamvu atarimye byinshi none wewe jo ni wariko urahingura yego cane none ntiwabonye ko bishoboka cane gose ushobora kuronka amavuta angana gukoresha amaboko amavuta menshi yego menshi narayibonye kubera twagiye kuyatora hariya rero none wumva yuko ukoresheje imashini zisoronka amavuta menshi cyane ku mwanya mutoya kandi Nyanzarake uwo basanzwe bakora isabune wibaza yuko ingufu bakoresha kugira baronka amavuta bakora mu masabune hari naho zihuriye n'ingufu bazokoresha kugira baronke ikibonobono yego biroroshe cyane nibyo murakoze cyane katubashimire ku mwanya muduhaye kugira ngo dushobore kujijuka kumbure cyane kugira ngo dushobore kumenya byinshi gusumba namwe turabashimiye mugabo icyo je n'ubu mpamagarira abarundi nimuze tubahimirize kuja hamwe nimuze dushire ingufu hamwe ingufu ziri hamwe byose birashoboka zikora byinshi baze dushire ingufu hamwe niho tuzogera ku iterambere rirama murakoze cyane hanyuma kugira ngo umutahe barawuzi ndibaza kugira ngo winjire muri koperative umutahe utangurira ko wa mbere n'ibihumbi 12 ukagenda urongera ko yandi bivanye n'uko ugiye urayaronka cyangwa bivanye n'uko ugiye uraheza giko kandi ico nico kintu ciza twese claire igihe twariko turiga cyangwa imyaka dufise iyo turonka nk'ahantu za turashira 12 Bakwa twarateye imbere. Twarateye imbere gose. Bakwa twarateye imbere. Mugabo kuko urabona ko kijya gihe batubwira ati ni mwige. Umva twakubitirwa kwiga. Ibi byo kuvuga ngo gutegura imbere batubwira ati kazoza kari muri iyo kaye. Ni kaye yego. Ari akarimbo kavuga kazoza keza ni kari mwibarabara. Kazoza keza
ni kari mukuyerera niko bavuga kazoza keza kari muri iyo kaye nyene musore mwiza si musore nkumi ni ibintu nk'ivyo ya niko batubwira ariko kandi nivyo ubona twebwe turiko turavuga ivy'ikibonobono kubera twagiye ku mashuri ariko ari ijambo naho uramvuga mu biganiro vya mbere niko ndabwira abanyeshuri ana nk'ugwaruka nirutwitaba kandi ayo mera barayafise yego cane 12 barayafise ari ijambo nakunda kubwira abantu one leg at school another leg in the business ukuguru kumwe ugushire kw'ishuri ukundi kuguru gushire muri business n'ubu Claire wewe tuzinanye muri 2021 mu Carama rero naho ndakubona urano ubu twahuriye muri Kibonobono urana nka kijya gihe kuva muri 2021 muri 2025 n'ubu yaba twararonse nk'ahantu dushira udutahe twa 12 tukaba twaciye tubandanya ubu tuba dufise ivyizigiro vyo kuvuga ati hariya hantu hari ikintu ndashobora kuronkayo n'isabune rero imigambi nk'iyi igira ikibazo gusa ari uko iciyipfa itaciyipfa usanga hari iterambere ku bantu benshi yego cane je ndazi umuhungu umwe se yahora akora amasabune kera kubera avuka muri Bujumbura ngira ni muri Nyabiraba hanyuma rero igihe kimwe se ava muri ibyo amasabune acaja kudandariza mu isoko hajya muri ville muri 2012 kiyagirana banga 2013 isoko icirasha se wiwe acarahomba mugabo yavuze ati igihe bakora amasabune bari bose agashira hamwe ko kuziganya no kugurana baraziganya bakagurana baziganya bakagurana tiwerera akanyungu kenshi yaronka yaca agashira muri iyo muri abo gashira hamwe yego iyo ni nkuru y'umuhungu twasenga hamwe ambwiye icyo gihe ariko arambwira ati rero David nshaka umpanure jewe papa aguma asaba nubake ibi byo gushinga urugo ati kubera rero acantera iyo nkuru arambwira ati rero ako gashira hamwe atubukarakuze acaranyereka ahantu hamwe hajya mu Kanyosha aravuga turabona hajya uku atego ndahazi hajya rero tugomba tuhubake etage manga yambwira izo bigeretswe nimba ari kabiri mba atari gatatu mahera yavuye muri iryo shira hamwe umva iryo shira hamwe ryarateye imbere ubu barakora ibintu binini ku buryo rero warashizemo umutahe ushobora kugenda ico gihe hari mu mwaka umengo uheze ntaratangura ibi 2023 ati rero yamubwira ngo ugiye ubu muri iryo shira hamwe barashobora kugwa nk'imiliyoni 30 bakuguranye uri umunyamutanga kuko bateye imbere cyane tire barakoze ibintu byinshi tunahajya tugira tuhubake tubagira bahubake rero papa ambwira ati wewe kubera ko ndemerewe umva ku izina rya hasi umva afise imitanga aremerewe kuja gutora izo miliyoni 30 rero je sinoja kuzitora ubuje ndikuriye bari kuja kuzitora wewe mugabo uri umusore uko uhazogenda ubwo yatore uyahombye none kare rero nsaba ati manzi ubwira urugo mbone kuri serie mbone kukuze hama nce ngenda hariya abantu bakunda kubyitwaza ngo umuntu ngo atubatse ngo ntaba ari serie ibyoga nibiki none erega nivyo bikorere ko rero kugira ngo bashobe kutugurana ayo mafaranga wewe warabikoze imikambere yaguka ndabizi nubona nk'ubu ngaha ntihabuze umuntu yamenye yuko ntubaza akanka gushiramo imitahe ngavuga ati ibintu by'umusore kumengana ibintu by'abayenserio ivyo nivyo umusore nivyo bivyo guteba kubaka bitumwa n'ubuzima ubundi bwo imyaka dufise irabiturekurira mugabo urumva ubuzima bwe butabo birakunda ariko kandi ubusore hariho ahantu henshi bukubloka ari intambwe bagomba gushikako rero icyo namba kuva muri iyo nkuru umva nk'uwo muhungu ni ibintu se yahora akora kera bwaho harageze igihe arashaje hama yaragize ibibazo arahomba by'amahera yashira hariya ubu urumva ko ari ubutunzi bwagomba kubandanya rero na nibi jewe nohanura abantu ko bobikora abikore ko twamaze kubona ko mu mavuta
kandi ukaba tubona ko ayo mavuta agugwa arakundwa cyane je mbona boza kabisa yego bojijuka kugira ngo kandi nona nk'ibi binyarutse nona nk'ayo masensibilisation turiko turagira sensibilisation plutôt mu gihe abarundi boca bavyumva bakaza ari benshi ujya muri yo ndukaca tuwukwiza wosanga n'izo nyungu bavuga zibonetse kare umusaruro ukaboneka byihuse sovuge umwaka wa 2024 waraheze turiko turasemerera numva wa 2025 tugeze muri avril kwa kane aha vyari kuba vyiza niburi ko hogera vyatevye mu kwa gatandatu twahejeje kugira ngo tushe twidentifie amatongo turabana amatongo ari stable mu majambo mayi turaraba amatongo tuzorima naya imbuto nizi imvura yovuye kugwa kucenda isuka ya mbere tuca dutera duteye mu kucenda ku 10 11 12 ukwa mbere ukwa kabiri mu kwa gatatu kwa kane nkuno mwaka go turegeranya amatoni n'amatoni ko nukuri yico Kibonobono yayo mavuta tugasigara rero dupambana n'ingene rero umuguzi ninde duha ko abaguzi barahari ni benshi bari muradukurikirana abaguzi barahari ni benshi twosigara dupambana rubati duhande usanga muri 2026 2027 abakora muri Kibonobono abantu batagase cyane kandi niwashizemo umutahe tanguye kubona ati wow ko ndaronka umusaruro natanguye kubona ko bya bintu kweli biri serieux natanguye kurya akanyama amatunda yo kubyo nabivye urumva rero nitwobaranzira Makamba muca kubona kino kiganiro biro iri ngaha inyanzarake ibukeye kwibara rya kabiri wewe wahafashe bace baza rero babashigikire abari mu Kayogoro abari Kibago abari hehe baze ari benshi sawa murakoze cyane murakoze umwanya muduhaye turabashimiye